amakuru mu kiwani yaranze uno munsi mukuru. Nk'uko mubizi nta muntu yobura amahirwe yo guserukira ekipe ngo itsindwe. Nk'uko hatawubura amahirwe yo gutsinda kuri penaliti. Kutigabira agatsindwa kuko hari igihe bagutuma kuri farumasi ukagenda muri formation y'abari kwiba. Bakubaza ngo skuru biragenda nawe ngo sinamubonye. Umunsi wa gatandatu uza ni ikonje aho tuzokwibuka nyakwigendera yagiye tutamwanka examen. Kumuherekeza ubwa nyuma ni kuwa 24 z'ukwi-12 2020 isaha 5. Imisa izosomerwa kuri future RIP exam. Twabanye neza tuzokwama tukwibuka uko amezi 3 aheze. Ntitworangiza tutabamenyesheje ko hari inkuru y'umubabaro yo kwa Kayabagu Bonapeti. Aho imbabura yahenukiye ku bigori bigahira rimwe. Kubishingura ni mu kanya dushitse imuhira mw'itongo ry'abapfuye ryo mu nda. Turahojeje umuryango wabuze bimenyeshejwe n'umwe mu baserukiye umuryango wo kwa Kayabagu Bonapeti ariwe Kayabagu Senkemeye Kofo. Murakoze.